uvuze ngo isoko ryiwe ni jewe hari ibintu bita kurabirako ariko ntiyandabiye ko ahubwo naramwibiye uduseke wamwibiye utubanga muri make naramwigishije aha mu bisanzwe Mutima la Comedie ni umunyeshuri wawe umunyeshuri wanje cyane gose Mutima ndakubaha kandi ndakuzi ndakwemera ariko uyu mwaka 2023 ntudumbagaza nakajwi ntuhonyo zayo Wakuzi wa Live TV ati Mutima la Comedie yes ndakubaha yes. Ati ariko uno mwaka wa 2023 sinshaka sishaka ndabizi ntadumba ntakozayo nakajwi nigagera uyu mwaka uko bamumenye nuko ari ndamufise kuko numwe mu byo bafise ibyo bakora bakwiye kuri jewe kuvuga ngo bijya akora nuko ari mvuze uko ari isoko niwe ya Yes, my people. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio. Ndakubwira I'm back again. Yes, nagatse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Ready easy gentlemen. Kora subscribe rana kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update in news. Yes, ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show, cya kiganiro kiguha akaryo keza kumenya makuru y'abastar kumenya makuru y'ivyamamare kuri kamera uri kumena Fade Calf. My name is Radio bro, fresh sana mani, fresh sana urambona sound ni fresh. Yes, ari mu cya kiganiro tubabwiza ukuri cyo cya kiganiro kiguha akaryo keza kumenya makuru y'abastar, mbega ivyamamare byacu bibayeho gute, mbega abastar bacu babayeho gute. My name is Radio, this is Lloyd TV in the place. You know what it is, blow wagwan. Yes, wagwan. Gute main. Umeze neza kabisa ndumunange. Ati ni twa ibintu ni pya ndumunange. Ibintu ni pya. Pya urazishari cyo? Bisigura ni ikintu kivuye muri vuga pya. Pya riva muri vuga pya. Pya riva muri vuga pya. Uba wakonjize. Jo pya, ti pya, iri pya. Nu pieno, vous piene, ir piene, er piene. What is a verb? How is it? Jo mu bitabo vya kera. Hama wehe okay, ukonjize verb pya. Ya, hama konjiga verb pya. Pya wayishize mu wundi mwanya. Okay, wavuze ati pya uriva muri vuga pya. Wakonjize verb pya. Ndashaka konjige verb pya. Jo pya. Ti pya iri pya. Nu pya yo. Nu pya yo. Vous pya ye. Iri pya ye. Ere pya ye. Kandi yo pya iraryoha cyane iri muri fitire. Ishire muri fitire twumva. Jo pya ye. Iri pya ye. Igezere kuri nu pya ye. Vous pya ye. Iri pya ye. Elle pya ye. Yes, bakunzi ba Lloyd TV nakubwira ati uno mwaka nzokuzanira update news, nzokuzanira talent zigiye zitandukanye. Yes, uno munsi novuga ko ndi kumwe n'umwe mu basore bakoze amateka menshi muri Buja Flavor, bakoze amateka menshi muri industry ya Plus 257. Yes, uno munsi rero ndi kumwe n'umwe mu basore asanzwe akina muri team Mutima, asanzwe akinana n'uwo bita Mutima la Comedie.
kuyu hano bamwitwa gute ndamugiza abakunzi ba Roy TV musaza bakunzi ba Roy TV ndabaramukije cyane mugira aho muba kandi mubahe ati mumeze pya murameze neza murapyaninga 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 hamujyana wari umuco umubwira urapyaninga ari bariya binyuma barapyaninga barapyaninga cyane Boris yes sir kiri gute man umwaka uri kuragenda gute bro bo kubganje Boris comedian novuga umwaka kabisa sinidoga ndiko ndaraba kuva mu ntango gushika n'uyu mwanya tuvugana umwaka novuga ni gwanje kabisa ya ni gwanje ati umwaka ni gwanje ushatse kuvuga iki bro mvuze ngo umwaka no gwanje no kuvuga mu vyanje vyose canke mu vyo ndimwo ndabona katawunkoreramwo ndabona katawushiramwo akarenge canke ngo adumbukizeho nakaje ya uno mwaka ati uno mwaka mvuze ni gwanje nukuvuga ni gwanje mu vyanje ivyo ndiko ndakora nivyo mfise nukuvuga ko muri vyose nta numwe mvuze ni gwanje adumbukiza akarenge canke adumbukizeho nakajwi ati uno mwaka umuntu ushaka kwadumbukizayo akarenge nakajwi yes sir na Mutima ntushaka kwagira oya mwambie Mutima ntushaka kwagira Mutima ndakubaha kandi ndakuzi ndakwemera ariko uyu mwaka 2023 ntudumbagaza nakajwi ntuhonyozayo bakuzi ba Roy TV ati Mutima lo comedie yes sir ndakubaha ati ariko uno mwaka wa 2023 sinshaka sishaka ndabizi ntadumba ntakozayo nakajwi nigagera uyu mwaka ndumbukizayo nakarenge nakajwi nahonyozayo ndamufise Mutima lo comedie yes sir mbega ni kwere kuvuza ati uno mwaka ni jewe man mu buzima ikintu cambere no kwigira confidence bro mbega iyo confidence ingana guco uno mwaka wayikuye kuki bro fise impamvu kuko ndiko ndaraba kuva kera muri jewe ndazi ico narinzi ndakizi ariko sinari bwagitahure ariko Mutima lo comedie nawe numwe mu bakomedie bakomeye cyane nga mu Burundi mbega iyo confidence uzanye uvuga ati Mutima lo comedie ndamukumbagaza ntudumbagaza nakarenge nakajwi yes sir man ndabizi kandi nawe nyene ahari yo wabizi kuko uko bamumenye nuko ari ndamufise kuko numwe mu vyo bafise ivyo bakora bakwiye kuri jewe kuvuga ngo bijya akora nuko ari mvuze uko ari isoko niwe bakuzi ba Roy TV mu byumve neza ati Mutima lo comedie numwe mu bantu bari hit uno munsi cyane ati ariko ivyakora vyinshi isoko giwe ni jewe mbega aho hantu bushatse kuvuga iki bro mvuze ngo isoko giwe ni jewe hari ibintu bita kurabirako ariko niyandabiyeko ahubwo naramwibiye uduseke wamwibiye utubanga muri make naramwigishije mu bisanzwe Mutima lo comedie ni umunyeshuri wawe umunyeshuri wanje cyane gose arabizi ahariyo naho yo bari kwa ryangari ya dudu nawe bari kwa rahotora agacima agakoza nyama yanka naho yo bari karagirana naho yo bari kwa rajya nyama ya dudu agakoza nyama yanka ngari ya robe arazi neza ati Boris naratse kwitwa Boris comedian kuko ntari bwamenye ivyo ndimwo ariko uyu mwaka n'uyu mwanya arambona naho nyoza nakajwi nadumbagazayo nakajwi nakarenge nadumbagazayo mwaka ndamufise Mutima lo comedie ati uno mwaka yes nakarenge nakajwi nadumbagazayo sasa brother harakantu waruvuze ati nari mfise talent ariko sinari bwamenye yego mbega bitandukaniye he kuba umuntu azima afise impano ariko atazi ko afise talent no kuba ufise talent utazi kungeno yikoresha mbega ivyo bintu bibiri wo bitandukanya gute bro kuba ufise talent utarayimenya sivyo cenga umenye icyo umaze novuga ni bimwe mugiye birica abantu beshi
kubwanje akaronda wera kubwiwanje ko mvuza abandi ivyo abandi nibo babizi n'Imana yawe na cyane bro ariko je ubwanje ndazi ko nari nzi gutwenza abantu sivyo cyane nari nzi ko iyo talent uyifise ya byari bindimwo bimaze kwa bindimwo mugabo sinari nzi ko bishobora gutuma Ngaya no apana je nyama yana sinari nzi ko bishobora gutuma mutima yomera kuryari canke yo yitwa kuryari aha wait avuze ati nari nzi yuko mfise impano yo gutwenza abantu ariko sinari nzi yuko bishobora gutuma mutima amera nka kuryari afise indanini afise imodoka uno munsi icyamamare uno munsi novuga yuko Mutima la Comedie ni umuntu ashobora guca ahantu abantu bagashengera ndetse no gushengerera harabidumbagaza mu mugazo harabimomora hasi ukiva ni shetani renganye canke kumbe ni vya biri na neglige mon frère ariko guhera uyu mwaka ndibaza nawe nyene hararamaze kubona ati ha danger ndawuha ya urumva yuko rero no mwaka bavuga ngo hari akantu bakunda kuvuga cameraman bavuga gute ngo naje ntazambaye naje nahungabanye nahumaganye narahiye ndanana uyu mwaka ndakora naje nahumaganye nahungabanye narahiye ndanana uyu mwaka ndakora aba bajama rero vuga yuko bari mu bana comedy iri stand up right bivanye no kungene ba clear amaterme bego bavyita nani abaririmbyi bakunda kuvyita ngo amaslang y'abaniga namwe tuvyite gute bro navuga ko ni bamwe mu ba comedie ujama polisi na Mutima la Comedie na ba comedie navuga yuko bakunze kuzana amaterme muri comedy yabo ngari ya dudu ngari yanka nyama yanka mbega umuntu yanyoye inzoga kujya kunagenda aragira guca wo vyitwa gute umuntu yaborewe kujya kunagenda wo vyita gute gucapa umunani abari karazunga uya muntu yaborewe yamwe ikiyoga twinshi bavyita ngo twamudomye ni kuvuga basi yazinweye ziramunwa mu nyuma yaho rero acagenda arazungazunga ariko tuzi ko bazungazunga igisusuma hari kuzunza no kuzunga no kuzunza yes tofauti uwaborewe agenda arazungazunga dusubira inyuma gatoya mani wavuze ati nari fise impano ariko sinari nzi yuko talent ifise nari nzi ko fise impano yo gutwenza ariko sinari nzi ko ishobora kugira mutima guca mbega uno mwaka rero ni kihe kintu waravye ukavuga ati irifa ko nanje mpaguruka kugira ngo ya mpano yanje ya talent yanje nanagirije kera kugira ngo nongere ngaruke mu kibuga bro urakoze cyane kuvuga ngo uno mwaka nafatiye ku gicapo cy'isi n'igihe kuvuga ngo isi igizwe n'ibihe kandi ibihe birakuvuga ko ukuvuga ko urashobora kutivugira wowe ubwawe ugahora mu gihe cyawe nikigeze kikakuvugisha novuga ko hageze ko nanjye mvugishwa n'igihe cyanje bivanye n'ivyari bindimo igihe kitari bwagere mu gihe kigeze kigomba kivyerekane yego bisigura yuko rero nigihe we kikuvugishije cyane vuga ati blow bavuga ngo nikubisagashi novuga mvuze ngo nikubisagashi ucumenga na hantu n'ibintu mvuze ati ngomba nkore orke n'ivyari bindimo ariko igihe kinshiriye ahabona nari ndabizi kandi ndabishoboye mu gihe nticari bwabigirente bwabishira ahabona mbega kiye gihe Mutima yari karakora nawe wicaye ku bwawe wamubona gute wamubona nk'umusazi wamubona gute bro kuko novuga yuko urumva yuko ntago wari bwatahure mbega kijya gihe wabibona gute kijya gihe Mutima yariko arapambana kugira ngo yubake name izina jiwe uno munsi navuga ko rihagaze neza muri industry ya plus 257 mbega kijya gihe Mutima yari karubaka izina ari karakora cyane kijya gihe we nawe wabibona gute mbo nk'umuntu ntaba narandamenya neza ivyo umuntu harimwo hari uruhande namubona umenga ariko aratumwanya nkabona umenga abantu bariko baramuzomera ariko harageze igihe ndavuga ati vya bintu nakazi vya bintu sukujwajwata
bya bintu sukujwajwata ahubwo nakazi ya ati bya bintu sukujwajwata ahubwo nakazi ya kuko ndashobora kuba nagiye mu bamutwenze urumva ndashobora kuba nagiye mu bamutwenze mugabo ntazi yuko ivyo ndiko ndamutwenga kandi ari wowe namwigishije ya narabimubwiye yarabinkuye ko ndabimwereka umuntu ashobora kugira uku abantu nk'umunani baca basama imintu igakwa kurandagurika kubera ijambo rimuvuze muga mu nyuma ariko arabigira namara ati none biriya bintu namweretse namubwiye je narabiretse ariko arabibandanya yasaze cyanke n'agashushure agashushure gushurashura agashushure bisigura no kuvuga ariko arakora ibintu yarungitsikemwo n'ibindi bintu mugabo naratahuye karakazi kandi cyari gihe ciwe ariko uyu mwanya ndagira ngo ahari amenye ko naje ati naho nyozamwo akarenge nakajwe ntadumbagaza ati naho nyozamwo akarenge nakajwi nakozamwo ntadumbagaza akarenge nakajwi sasa biga kijye gihe uravuze yuko vyoba vyaranashitse ukaba mu batwenze Mutima na Comedie biga iyo wicaranye nawe nk'umuntu wari wigishije nk'umuntu novuga ko wahaye inzira y'ubuzima reka ndabivuge gucyo kuko uno munsi ivyo wamwigishije nivyo vyatumye uno munsi agendera mu modoka nivyo vyatumye uno munsi ashobora guca ahantu abantu bagashengera nivyo vyatumye uno munsi ashobora kwizegwa n'amakampani menshi naramwigishije ko agenda umva ubwoba harigenda muraba nkavuga ati ore petit kicwa kigumu mugabo ntabwo banteye kandi nta ntege yonje kuko ndazi igihe nico gituma umuntu avuga kabisa bro ariko ndashaka nawe ngire bro wavuze yuko ari we wamwigishije mbega nawe inspiration wayikuye he bro ajya amaterume yanyu ibintu nitwatwatwa ibintu nitwabi ni piano n'umuzegezege ibintu ntaho nyozamwo nakajwi n'akarenge ntadumbagaza ibintu ni ibintu byinshi pya impari jwajwajwa ntimbari bibibyi ntumbaze ibintu by'amavierbe ya pya ani tuwe pyanyo pya nyiraba pyanyo uba wayikonjitse verbe pyanyo biri muri uba wayikonjitse iri muri preza bacha bayikonjiga waba wayikonjitse jo jo ni pya jo pyanya jo pya tipya ipya jo pyanya jo pya ili pya no pyanyo sasa mbega uno munsi kuri tele ya Comedie aha mu Burundi ku ruhande rwawe nk'umuntu novuga yuko uje utazambaye uno mwaka je nahungabanye mbega tele ya Comedie uno munsi mu Burundi uriko urayibona gute man tele ya Comedie uko ndiko ndayibona ndabona inziza cyane ndabona inziza cyane kandi irakaze kuko sigura ko nawe ufise ubwoba rero ntabwo bafise kuko ndiko ndakora ibindimwo kandi nzi konzi ariko uvuze ati tele ya Comedie irakaze bisigura yuko hari ivyo ubona imbere nawe ukabona gukara ukuvugira komeye irimwe inguvu ukugira ngo ugiye mu kintu ubona ko gikomeye nawe ubuzi ko uzi kukomeye kuko uzi yuko ikintu ujemwo kitoroshe sasa mbega ku ruhande rwawe na Mutima na Comedie mbega niyumva ko hagiye kuba akantu menga na competition nibaza ko nta competition ibazizoba kuko ivyo ari karakora arazi kabizi kandi nanje ivyo nje gukora ndazi ko ndabizi si sawa gisigaye rero ni kukivi ariko rero tuzi yuko iyo umuntu ari karakora avuge ko abenshi bipfa kubera babuze uburyo bipfa kubera yuko babuze support bipfa kubera yuko babuze abantu babafasha mbega uno munsi Boris kuba avuga ati no mwaka nje gukora mbega nizihe nguvu yizeye cyangwa se ni kubwiwe cyangwa arafise abantu navuga yuko nka team igiye kumufasha mbega ni Mutima nyene agiye kugufasha cyangwa se ni team Mutima igiye kugufasha mbega uje gukora gute bro nizihe mbaraga uzananye nazo muri no tele bro urakoze cyane hama guhaguruka ngo nkore
suko nahagurutse niteze management kanaka kandi ntabwo ari Mutima ashobora kumfata mu mugongo sivyo cyangwa ari team ishobora kumfata mu mugongo ariko nahagurutse nka jewe Boris ego hama support nibaza ko zizoza kuko abantu bakunda ivyo babona kuko na Yesu yarababajije ati urabibuka yababajije ati mbega mufisiki ndabongerereza ukuvuga ko rero nkore ejo canke ya ejo uriya canke wewe uzobona turi Boris arashoboye arakwiye ibi nibi mbega narose umugambi nawe kugira team umugambi wo kugira team oya bisigura ko uje ku ruhande rwawe gusa nje ku ruhande rw'iwanje mbega Mutima nawe muzo ndibaza harama video menshi ndeze muzokinana Mutima ku ruhande rwa comedy stand up bino mugakinana nyene kuri bo gukinana na Mutima nibaza ko tuzokinana ko turi mu kazi kamwe kuvuga dusangiye umwuga kabisa braga mbega nizihe right ni kuko iyo umuntu ariko arakora kugira ngo atere imbere hari byinshi ahura navyo bavyita slago mbega nizihe slago winjiye mu kibuga witeguriye kuzohura nazo bro bo icambere na mbere nibaza ko nshobora guhura nago n'abantu kuvuga abantu kandi bazana uruntu rero iyo ugiye mu kintu uzi neza ko uzohura n'ikindi kintu nawe ugenda uri ikindi kintu yego witeze slago y'abantu bla bla commentaire za abadutuka abaduca intege abatwita amazina atariyo ariko ndazi kizobitsinda byose nico nzoba ndiko ndakora ni Imana yo mwijuru kabisa bro ndavuga ko uvuga ati je nizeye ko zohura na slago za bla bla y'abantu kandi turabizi yuko iyo umuntu areka arakora ahura na challenge nyinshi amakomentari bavuga ati right nagushoboye ibintu wakoze ni fo ariko rero ntibaba kwita umusazi imvuruzi abandi umwehu ntibaba bazi uburemere nimba ubonye video kuri YouTube channel kuri Facebook page ntabazi uburyo cyangwa se uburemere vyatwa kugira ngo ijya video bishike hajya abire babaje gufata uburyo bwawe ugatwara muri video aba editor gacubona commentaire ngo ibintu wakoze ngo waje wambaganye uri kuratayaya orke warushe indugumba yasesetse mugabo ico nzico ngari ya dudu wabuze nyama yanka Mutima yaranyaga ijambo yarambari ati koko vyukuri inguvu ziciye mu kuri ntizigira ubusa inguvu ziciye mu kuri ntizigira ubusa bisobanura ngo iyo uri kurakora kandi vyukuri witanga agahembura karonka bisigura yuko yaguhaye gukora wizeye yuko ivyo yabinyagiye kera yabinyagiye kera mbega uno musi Mutima lo comedie iyo umuravye mubona muyihe shusho bro iyo ndamuravye muri iki gihe ndamubona mu ishusho nziza kandi komeye kandi sinzi ukuntu noyita mbega uje gukora kugira uzorenge Mutima hageze cyangwa uje gukora kugira ushika Mutima hageze umbajije neza cyane sinje gukora kugira ngo ndenge Mutima hageze sivyo cyangwa ngo shika hageze nje gukora kugira ngo impano yanje iba akazi kanje kazombesheho kabesheho n'abanje kabisa bro hari benshi baza uno munsi ariko inyuma y'igihe gitoya cyane tukongera tukababura bakanyika burundu ugasanga arakoze ariko akoza igihe gito turongeye turamubura hari benshi baje nkuko bavuga ati je uno mwaka ndaje gukora amateka ariko inyuma y'amezi 2-3 bye mbega Boris abafana biwe bitege yuko aje budasubira inyuma man Boris comedian abafana banje n'ubutaraba umufana wanje ariko aramfana abandanye kuko siniteze gusubira kumanuka ahubwo ngomba kuduga cyane kuko nahisi yogira ngo imire amaguru no yatanya guca sinomanuka nahisi yogira ngo imire nahisi yo kwasaba ngo imire manuke subire nzimangane amaguru nzoyasanza kuko sinomanuka ntambikije nzogoma shaka kuzoguma hejuru ucugoma yes ucugoma
nzogoma hejuru ntibahonyoza hamwe akarenge n'akajwi ntibadumbagazayo. Kameramani nawe nyene na kameramani we warabizi nawe nyene kameramani ngo nawe ngo nakajwi noca ndamurigata woca umurigata kameramani tukamubura burundu. Yes, bakuzi ba Loy TV nkuko natangaye ndabikubwira turi kumwe na Police le Comedie, umwe mu comedie navuga yuko afise comedy iri stand up comedy, navuga ko utamenyereye mu Burundi comedy izana amaslang amaterme menshi navuga nkaje Abamutima pya 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 pi 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 piu 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 chi 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 kekeke nyinshi aho vuga hamwe wumva n'amatwi menga arimwe iminzereri ibintu bya ngariyanka uri kuyikoza ngariya ya gori ngariya nyama ngariya dudu ya uri kurayikoza nyama yanka canke nyama yankunde wayivye kumuhana. Bakuzi ba Loy TV ni muri cyakiganiro tubabwiza ukuri sho oca kiganiro gica kuri Loy TV uri kurashikirizwa My name is Radio kuri kamera kumena 8 Caf umukameramana bikola fresh sana ni watuma image ubona ubona kano gashanete fresh sana ubona kano gakepe kanje ubona izi bag za Police le Comedie. Sasa blada bega witeguye kwinjiza gute man kuko nta turabizi nakazi katinjitse mbo mubisanzwe uri kurakora urakora kugira ngo uzobone mwimbu sivyo ariko ugiye gukora umva urakora kugira ngo uzobone umwimbu si umwimbu twaye ariko ugiye gukora kugira ngo ubone umwimbu nukuvuga uko nzokwinjiza bizova muri jewe nyene nuko ndiko ndakora kabisa blow ati uko nzokwinjiza abivana na jewe nyene uko nzoba ndiko ndakora nimwe mu bakinyi basanzwe bakina muri timu Mutima. Mbega timu Mutima ugiye kuyivamo timu Mutima kuko wabuza tuno mwaka je nakajwi niba nakarenge niba bo nukuvuga ko na mpagaze ngaha nka Boris simpagaze nka timu Mutima ariko dusanzwe tuzi yuko uri umwe mu bakinyi bakinira timu Mutima. Asasa kubona uvuza ati uno mwaka nje gukora bisigura yuko uje gukora nka Police. Mbega kurande gwa timu Mutima naho mugiye gukora na gute? Bo timu Mutima n'umuryango n'umuryango wanje nukuvuga ko urugo rujya n'urugo urugo rurimo jewe n'abandi sivyo ariko umwana aragerega akavuga ati jewe ngomba mpime nanje ndabe ko notangura nka nyonga ikinga kubure papa ndamuruhurire kibure jo shobora nanje kuzogura umunyu muguru mu muryango ariko umwani yatanguye kwiyumvira guco abafise umugambi wo gusohoka mu rugo kuko iyo umwana yiyumviriye yuko afise umugambi wo kurongora kandi arongoye abasohotse mu rugo abasigura yuko na Boris afise target yuko yokora kugira ngo asohoke mu rugo gwa timu Mutima. Urakoze cyane Boris ntafise target yo gukora ngasohoke mu rugo canke mu muryango wa timu Mutima ariko ashaka gukora nawe akure kuko hariho gusohoka mu muryango hariho gusohoka no kuva mu muryango nikuvuga urashobora gusohoka ukagenda ukaba mu nzu yiwawe canke ukubaka urugo rwawe ariko ubura umuryango urubanza rw'umuryango urarutaha inama z'umuryango urazitaha nukuvuga uri mu muryango mugabo ubufise urundi rugo rwawe kabisa bro. Yes ariko rero tukiri ngaho nyene tuje muri timu Mutima gatoya imbere ko turangiza ikiganiro abakunzi ba Loy TV numwe mu bakinyi asanzwe akinana niwo bitwa Tisha Ado n'umwigeme sinzi ko ari umumama azwi izina ya Alice harimo na Mutima nyene n'abandi benshi ariko rero navuga yuko hari bamwe mu bakinyi uno munsi navuga yuko batariko baraboneka neza muri timu Mutima. Mbega ni kuyihe mpamvu musaza? Mbo nakubwiye timu Mutima n'umuryango sivyo ariko kubwanje sinohagarara ngo mvugira umuryango canke mvuga ivy'umuryango ariko hari ivy'ubuzi mu muryango kumenya ikintu mu muryango sivyo urashobora kumenya ivyawe sino camvuga ngo Alisi canke Cisha canke Mutima ukuvuga ngo ivyabo barabizi sivyo umwe wese azi ikiri mu muryango nukuvuga ko ivyo rero ivyo mu muryango ntiwo bimbaza wombaza cyane ivyo wanje nivyo nshaka ariko rero novuga yuko
yuba ahantu hari byinshi ubuzi, hari byinshi benshi babifuza kumenya. Hari abavuga yuko Cisha Ado kuva yarongora inguvu zagabanutse, inguvu yashira muri comedy, navuga ko zagabanutse kandi ça c'est vrai. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show, irifo ko tubabwiza ukuri. Cisha Ado uno munsi kuva yazana umugore, kuva yakora mariage, inguvu ziwe muri comedy uno munsi zaragabanutse. Sindavyibaza kandi novuga sivyo kuko kubwanje sindabibona. Ya ariko hari ndacamubona nka kwa kundi aracari wa wundi, ariko inguvu sizazi tuba tuvugisha ukuri. Bakozi ba Loyalty TV, nimba ukurikirana ati mu mutima andika muri commentaire, mbega Cisha Ado wo mu minsi y'imbere atararongora n'uno munsi, mbega nta difference ihari na Alice uno munsi? Navuga yuko nawe nyene ntago ari karakora neza. Hari abavuga yuko ashobora kuba hari ikibazo muri timu mutima. Nta kibazo gihari, turashaka rero utanga umuco nk'umuntu uri muri timu mutima. Ya uvuga ko umbaje ngo timu mutima Alice Cisha n'abandi, uvuga ko nta kibazo gihari, nta muntu numwe afitaniye amatati n'uwundi kabisa, novuga nta gasembwa. Yani timu haina kasoro yote kabisa, ni bwa bumwe uko twamye na nubu niko turi kabisa bro. Kuzi ba Loyalty TV, ariko tuvyemera yuko hagati ya Alice na Cisha Ado kuva yarongora imbaraga zabo zaragabanutse. Hari benshi rero batwa bitwara muri yanzira ngo bagize jaruzi kuba Mutima yizewe na company bivanye n'ibikorwa vyiwe, bivanye n'inguvu ashiramwo, kuba yize bagahabwa imodoka. Arivyo vyatumye Alice uno munsi agenda gukina amasinema handi, arivyo vyatumye Cisha Ado imbaraga zigabanuka. Ico kintu bro ukivuga kwiki musaza? Bon, merci beaucoup. Hama nibaza ko Alice canke Cisha abavuga canke bakiyumvira ko boba baragabanutse, mvuge kwanza kugabanuka ngo gucika intege, novuga ko barababeshera kuko ubwanje gukora ku kivini kwa kundi nyene akazini ka kandi bisigaye vya jaruzi n'ibindi. Kuba Mutima arahangwa imodoka ngo nivyo vyatumye ngo Alice ngo na Cisha ngo bagabanura imbaraga, bavyita gucika intege. Yo okay sawa. Nibaza ko ivyo kuri kubwanje sinovyishura canke ngo ubimbaze, ariko ivyo mbona jewe mbona katahinduka na rimwe vyabahaye kuko gukora kwagumye ari kwakundi nyene. Mbega kuri yo Mutima na Comedie guhabwa imodoka na company, we kuri wavyakiye gute nk'umuntu wigishije, nk'umuntu banavuga yuko wahaye inzira y'ubuzima? Ya guhabwa imodoka na company, nibaza ko imodoka Mutima ironse kubwiwe sivyo, bivanye n'ivyo yoba yaramaze, ico yamaze canke icari kabisa. Nibaza ko ari byo vyatumye ayironka kabisa brother. Abakozi ba Loyalty TV, twari kumwe na Boris, reka tumushimire wagerageje kuduha umwanya, atwayaze vyinshi. Urumva ko uno mwaka nta uhonyozamo akarenge n'akajwi ntibadumbagaza, shaka nkore ku buryo n'uwuzovyumva wese ahari ashobora kuca yimotora hasi. N'uri karajyangari yarobe, ndifuza ko n'uzoba ariko arajya ashobora kumbona gusa cyangwa kumva ubugari bukaca bumuca muzuru. Umva umuntu ubugari bwaciye muzuru. Ndashaka gukora na Satana ahari adahunze akoma amashi. Wagwana basezerere basezere tumubasezere ndabasezere. Bo bakunzi nshuti babanye n'abagenzi aho muri hose, mwitege bishasha kandi bimeze neza. Mwaratwenze kuri nande n'abandi beshi sivyo, ariko ubuhoho mugiye kuhasiga imbavu, muvyitege bro. Bless twipfuriza amahigwe menshi Loyalty TV, dukunda impano, dukunda abazamuka. Reka tumwitege uno mwaka. Ati Mutima, ati Alice, ati nani Cisha, nakajwi nakarenge ntibakoza badumbagazayo. Yes, bakuzi ba Loyalty TV, yari Mr Radio muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show. Kuri kamera wari kumwe na Elfeje Calf, ni watuma image igushikira, ni watuma sound uyumva imeze fresh sana. My name is Radio, this is Loyalty TV in the place. Tubabwiza ukuri show. Wagwan Mr Radio. Boo 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 boo.